Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banya aho muherereye, nibyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona ngarutse kugira ngo dusangire kino kiganiro cacu kiri muri rwa rutonde rw'ibiganiro tumaze iminsi tubashikiriza, aho tumaze iminsi tuvuga ku kuntu umuntu yoshobora kwifasha canke se yoshobora gutunganya ivyomufasha kugwanya indwara ya diare cyangwa se indwara yo gucibwamo mu Kirundi. Iyo bishitse kumbure ugasanga uragwaje canke uragwaye iyo ndwara utari hafi yo kwa muganga, kumbure bikaba biza gutwara umwanya bivanye n'ingene uri kure, canke mbere bishitse mu masaha yo mw'ijoro, hanyuma ukabona ko bitabangutse yuko uronka ikikunguruza ngo uce ugenda kwa muganga hanyuma bakurikirane ibintu byose byoba bituma kumbura umuntu yogwara iyo ndwara. Rero twarabiye hamwe ibintu bitari bike, nizera yuko abamaranye iminsi natwe byabafashije kumva neza ingene umuntu ashobora kugwanya iyo ndwara igihe iba yashitse, ukirukira umurwayi ukamwitwararika kugira ngo bikunde ntahave yicwa n'ikibazo cyo gukena amazi mu mubiri, kuko twabonye ko hacabaho ibyo twita ngo ni déshydratation mu gifaransa. Iyo umuntu yatakaje amazi menshi kubwo gucibwamwo bituma akena amazi aramubana makeya mu mubiri, kandi amazi nayo iyo ariko arayatakaza ayatakazanya n'ibyunyunyu les sels minéraux biba biri mu mubiri, kandi umubiri ukeneye kwikorako mu kubaho kwacu kwa misi yose. Twaravuganye rero ingene umuntu ashobora gukora umuti akoresheje amazi y'umuceri, twaravuze ingene umuntu ashobora gukora umuti akoresheje tangawizi, twarabonye ibitari bike, twari guhava tuna detail akumbe n'ibindi bikurikira ngaha. Aya hariho ibindi bifungurwa dusanzwe twihereza mu buzima bwacu bwa misi yose, mugabo dushobora kuba tutazi yuko ari nkenerwa kandi bifitiye akamaro kadasanzwe umuntu aba yagize kino kibazo cyo gucibwamo kumbure cyangwa se c'indwara yo gucibwamo. Ivyo vyamwa cyangwa se ivyo bifungwa navyo ni nk'imihwi, kurya imihwi iyo umuntu yagize ico kibazo navyo nyene ngo birafasha cane. Hanyuma kandi gufungura ikaroti waba woyirya kumbura itetse cyangwa ukayihekenya, ivyo byose birafasha cane. Hanyuma kandi no kurya icamwa bita ngo ni pomme kumbure mu gifaransa, sinzi ko mu Kirundi naho bari irindi zina ryaco. Ibintu twita ngo ni amapome mu gifaransa cyangwa se ama apple mu congereza, navyo ni vyiza cane kubifungura iyo umuntu afise ico kibazo. Nimba ari umuntu akuze ashobora gufungura bino vyamwa, ashobora gufungura kumbure iyo pomme, ashobora gufungura kumbure imihwi ihiye, imihwi ata mihwi idahiye neza ntayo worya, hamwe n'ikaroti. Ivyo bifungurwa ni bimwe mu bifungurwa by'ingenzi umuntu akwiye kurya iyo yagize ikibazo ca diare cyangwa se cyo gucibwamwo. Hanyuma rero no munsi tuzanywe no kugira ngo umuntu amere nk'ubusozera bino biganiro byari bitumbereye kutubwira ingene twobikora, ingene twokwifashisha imfungurwa zacu dufise mu buzima bwacu bwa misi yose mu ntumbero yo kwigwana, yo kwideburuya, yo kwifasha igihe hoba habaye kumbure ikibazo kijanye novuga ngo na diare. None rero mu gusozera twagomba gusozera ku mpanuro zimwe kumbure kugira ngo kumbure bishishikare gufasha umuntu yakurikiranye bino biganiro, canke se uyu muntu ariko arakurikirana kino kiganiro ari wewe wumve mbega ni ryari byogenda gute, iyo byagenze ukuntu byogenda gute. Novuga ngo impanuro muri rusange zofasha kwirinda cyangwa se kwikingira kino kibazo cyo gucibwamo cyangwa se ca diare, tubona yuko gishobora guhitana ubuzima bw'umuntu mu kanya isaso gaheruka umuntu yari akomeye, mugabo mu nyuma ukaza wumva ngo umuntu arapfuye kubera iki yatakaje amazi menshi, hanyuma ntibamenya ibyo gukora. Rimwe mu mpanuro zihari ni uko iyo bishitse ngo umuntu akagira ikibazo ca diare yarahejeje kunywa umuti, nk'umuntu anyoye umuti
mushasha ataramaze iminsi anwa, nk'ubu wagwaye bakwandikiye umuti urawunyoye, iyo ngo uciye ufatwa n'ico kibazo rero co gucibwamwo, uzi ko hari umuti mushasha wanyoye utahora unwa, ngo ni vyiza cane kandi ni nkenerwa yuko woca ubimenyesha umuganga yawukwandikiye, canke kumbure muri kino gihe usanga abakora mu mafarumasi nabo baba ari abaganga bavyigiye. Nibuka ko umengo hari ibi wasanga umengo vyavugwa yuko wasanga hari umuntu ashobora gukora muri farumasi atari kubera ko yavyize, ari kubera ko azi gusoma, kumbe ngira ngo no kwandika niko novuga. Ku buryo wasanga rero kumbure mu misi y'inyuma yaho umuntu bamubaza ngo none ngo nawe ngo wize ikiganga uri umuganga, kubera yuko vyaborekana yuko kumbure ngira ngo hari habikika mukiza. Rero muri no misi washobora kuganiriza umuganga akora muri farumasi, ukamwiganira bimeze uko hanyuma akagutera ivyiyumviro. Igihe cose rero biba vyabaye gutyo, hakaba ico kibazo co gucibwamwo, hariho umuti wafashe utahora ufata, woca ubimenyesha umuganga kugira ngo habeho kuraba yuko ari nkenerwa canke ari ngombwa yuko uwo muti wohindurwa hagafatwa uwundi muti. Iyo ni impanuro ya mbere muri zino mpanuro tugomba kubatekerera, ko muri mwebwe mumaze imisi mukurikirana bino biganiro vyari bitumbiriye kutubwira ubumenyi bw'ivyo twokoresha mu kugira ngo tugwanye iki kibazo, novuga ngo ni ikibazo ca diare. Hanyuma iya kabiri nayo ni yuko iyo kumbure bishoboka ugasanga ni allergie ifatiye kumbure ku vyo umuntu yariye, ugasanga gucibwamwo kwiwe nuko ari allergique ku kintu kanaka yariye. Hari abantu usanga ari ikintu kanaka, uco usanga bica bivugwa ngo ubwo mu nda ngo ruca ruvyuka, ubwo mu nda ngo ruca ruhagarara, ngo bigaca bimema, ngo mu nda ngo bigahurira, ugasanga nyine bimeze ukuntu bigahuragura mu yandi majambo niko abandi bavuga. Rero nimba vyoshoboka akaba ari kumbure allergie yoba yateye umuntu gucibwamwo, canke akaba ari ico twita mu gifaransa ngo ni intolerance alimentaire, ni igihe kumbura umuntu hariho indya kanaka iyo ayiriye ikunda gucimugwa nabi. Ivyo birahari, umuntu ugasanga arafise imfungurwa kanaka iyo abiriye, ivyo bifungurwa mu nda hacagira ikibazo. Hari nk'abantu usanga kumbura ariye nk'ibijumbu ubwo mu nda ruca ruhaguruka. Hari abantu kumbura ariye amakubi, mw'iyera ry'amakubi canke yego mw'iyera ry'amakubi niko novuga, usanga niyo yariye yo yajya arimo gusoma gato yagira igira kabiri. Hariho abantu hariye ubugari bw'ibigori usanga asha, sinzi ndibuka igihe kimwe ko ndavyibuze reka ndabivuge. Ico gihe twari mu buzima butari bworoshe, turi mu buhungiro, kandi murazi mu buhungiro naho nyene ntivyoroshe, ubuzima wasanga nyene hari ubukene. Hanyuma rero ndibuka ingene turi muri korale, wasanga ari bavuga ngo ngo je ngo norare ibiharage, urumva baba bavuze ngo none munyarutse basha ngo turabe yuko mva igijya repetition ya dimanche abaririmbyi bagira bagasubiramo indirimbo, ngo bagende baciye ku ndirimbo bazokwiga muri iyo ngo izokurikira. Hanyuma rero bamwe ati ni munyarutse tuje kuraba ko twoteka ibiharage, twoshira ibiharage kuziko. Hanyuma rero ndibugiye kimwe cyane n'ubu mudamu mwarahavuze ngo jewe ngo nta biharage n'ukuri, ngo je norare ibiharage, ngo ndari ibiharage ngo ndorara hanze. Ngakaca nimvira nimba yorara hanze kubera ko arari ibiharage, mbega vyiririwe hoho kubera ko atarara hanze canke se kubera ko ataguma yiruka. Ivyo biharage bimugwa nabi mu nda iyo abiriye mw'ijoro gusa, ariko iyo abiriye ku murango nta ngorane. Aho numva ko umengo haba harimo gushikuza. Ico gihe twebwe twavyumva nyene nk'aho umengo harimwo ubwishimo, kubera n'ivyo biharage wasanga uwo bifise nawe nyene novuga ngo ari umugabo. Ugasanga nyene ni mu bihe by'ubukene, mu bihe bitoroshe, wumvise ko ari umuntu avuga ngo je ngo nta biharage norarira, nta biharage nokoze ubugari, nohava ndarangwaye mu nda. Uca wumva yuko nyene ubusumbasumbane bwamyeho, kandi n'ubu buracariho, kandi ubundi novuga ngo buzokwamaho. Nuko rero iyo ari iyo allergie umuntu agira kumbure kubera ivyo yariye, canke ugasanga nuko kuntu nyene umuntu hariho ingiya ziriye imisi yose acagubwa nabi. Ico gihe iyo bimeze gutyoya ngo vyoba vyiza gusumba yuko rero umuntu acagira ngo acaraba agashiraho urutonde rw'ingene afungura n'ivyo afungura. Ni ukuvuga mu yandi majambo
ni nkenerwa yuko umuntu adacapfa kurya ibyo ari byo byose mu gihe azi yuko inda yiwe idapfa kujyamo ibyo ari byo byose. Niba ko ndabyibutse reka ko mbenda yivuge jewe ngubu nk'akarorero ndiko ndabashikeza kino kiganiro mwiyera ry'ibigori. Je sinokotse ikigori ngo njye ikigori cokeje hanyuma ngo mpave indya zo mu nkono. Ni kuvuga mu nda amabomba araturagara ibintu bikaba nabi ugasanga nyene cangubwa nabi. Muri make ngomba kuvuga yuko inda yiwanje sincanga simvangavanga, ndiye ninge ubwoko bumwe ngigishingo kimwe. Nibuhege kimwe nigeze kuja gutemberera abaririmbi twaririmbana muri korali ico gihe, hanyuma ndagenda biba ngomba ko ndara ariko naringiye kurarayo. Hama rero bo nabo bakaba ari abantu babana ari amafamiye hafi na hafi. Ni kuvuga muntu nkuko twavuga ngo ni ku musozi umwe, hanyuma ugasanga umwe aba nkajya ku metero 10 undi 20 undi 30 ugasanga aho hantu mengo ni nk'akagwati k'abantu bo mu muryango umwe. Hanyuma rero niyo kuba twaririmbana ico gihe arantembereza je nkagira ngo tubatemberere gusa kugira ngo nyine ndabaramutse kubera ko no munsi nagiye kuramukanyayo kandi nza kurarayo, mugabo nkasanga aho tugiye hose bashaka ko tuvayo turiye. Jewe rero ntamenyereye kurya henshi canke kurya kenshi, ndiye ahambere nahagurutse mazi, ariko we waho twagiye hose ni kuvuga yaraturitse nanje kubwo kungobera ugasanga ayi batetse ubugari n'ibi naho batetse ko muri bavuga ngo impecera ibyo guhekenya kumbure beranje y'ibi ibiraya ibitoki ibiki amateke. Hanyuma ati kugira ngo basi babone ko ntabagayiye nta kundi ko nababwiye base kunyumvira nkakorako nkajya rimwe canke kabiri nkaca ndeka. Bugena twatundi navanze twarankoreye ko ico gihe novuga ngo naraye nicaye, urumva nyine ko bitari byoroshe kubera iki mu nda hanje ntihabyakira ntihabidije. Rero bivuga ngo umuntu abazi ko yizi ko bimeze gutyo akwiye kwiyubara agashiraho urutonde rw'ingene afungura, akamenya ati jewe ndiye ku murango ibyo guhekenya mwijoro naho ncanja ubugari ibintu nyine nk'ibyo, ndiye ibi ku murango mwijoro naho ncanja ibi, canke umuntu akamenya ati jewe iyo ndiye ibi kirazira konge ibi kubera ko mu nda yiwanje ntibihuza ntiyerekwa gufungura bino bintu. Hanyuma kandi mu ntumbero yo kurwanya no kwirinda kino kibazo ca diare, bivugwa yuko bibujijwe ari bibi cane gushiraho bya bindi abantu bavuga ngo no kwiyoza mu nda canke se sinzi no bivuga gukoresha za lingatere canke se gukoresha shingene no kivuga bya bintu bakoresha ngo nukwina abana, bamwe bavuga ngo numwino, ariko mugabo sinzi numva ntagitoye neza, abandi bavuga ngo numupira wo kwina abana. Voilà, rero ngo si vyiza, umuntu atagomba yuko mu nda hava hamererwa nabi, ntakwiye gushiraho ibi bintu byo kugira byo kwiyoza mu nda akoresheje ibi bintu novuga ngo byo kugira byo kwiyina, kiretse n'imiburiburi abanje akavugana n'umuspecialiste ari nk'umugastro-entérologue canke kumbe undi muganga wese ashobora kuba kumbure yakurikiranye ibintu bijanye n'ibyo bijanye nyene n'amagara yo mu nda, amara n'ibindi, niho honyine umuntu akwiye gukora ibyo. Nayo abandi bitabaye uko ni bibi, si byiza gukora ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu agomba yiyoze mu nda akoresheje ibintu by'amaringateri, kwiyina amazi canke imiti kumbure y'ikirundi wagomba ngo mu nda ngo haheme ngo bimere neza, ngo amererwe neza, ngo umwana ngo amaze igihe ngo amerewe nabi mu nda, hanyuma agaca korokera ku ntuze agaca mwina. Bijya bintu si vyiza, bijya bintu birabujijwe n'amakosa, n'uwahora bikora yobireka. Hanyuma ikindi naco kandi bivugwa yuko iyo bishitse kumbura akaba ari intuzeye kumbure ivyo tuvuga ngo ni intoxication alimentaire, ni ibintu bivuga ngo ubumara, uburozi, bivuga ngo amashano, niko novuga kumbura ivyo byose. Iyo rero ari ivyo bintu bivuga ngo ibintu by'ubumara cyangwa se by'uburozi, ibintu novuga ngo by'amaside, ivyo byose kumbure umuntu aba yagize yafunguye kumbure, bivugwa yuko rero umuntu akwiye kugira akwiye kuvyirinda igihe cyose azi yuko kumbure
hashobora kuba harimo kumbura ibintu by'ubumara. Murabona hari nk'igihe ushobora gusanga ibintu bapomfye ya miti itomati ibindi hama umuntu agacajya uko nyene, ariko si byiza. Umuntu bikwiye yuko ico gihe umuntu agerageza kwirinda ikintu cyose gishobora kuba kirimo ibintu by'amapoison vy'ishano by'ubumara bya acide, kugira ngo ntibihabe bituma agwara mu nda, kubera ico kintu tuvuga ngo ni intoxication alimentaire, imfungurwa zagiyemwo ibintu bibi by'ubumara bishobora kugirira nabi umuntu. Hanyuma kandi muri byose rero ngo na hose iyo umuntu agize ayo mamezire yose, izo mpanuro zose tubabwiye, kandi akaba yagaragaje no gufungura bya bindi byose twavuga, mugabo akabona ibimenyetso by'iyi diyare ngo ntibiheze ntibihagaritse, canke akabona nyene hari ibindi bimenyetso biguma byiyongeramwo, kumbure yatanguye acibwamo bisanzwe none hadutsemo gucibwamwo n'amaraso nayo, ibintu nyene nk'ibyo. Iyo hiyongeyemo ibindi bimenyetso, no kuvuga aho gutera akira agatera aremba, ahubwo hagatera hiyongeramo ibindi bimenyetso. Muri ico gihe rero umuntu urabona nk'akararo yatanguye gucibwamo mugabo ntiyashuha, nta bushuhe yari afise, urabyumva. Hanyuma mu nyuma birahindutse, n'umwanda mutoya atanguye kubura novuga ngo umukoyo, umwanda mutoya yituma kubera iki mu mubiri, amazi atera kama. Ico gihe rero ngo ni ngombwa kandi n'inkenerwa yuko umuntu yoca arondera muganga byihuta cyane, igihe wagize aya manevre yose mu buryo bwose, buno buhinga bwose twavuze no mu biganiro twavuze muri no minsi muri yaga muganga, hanyuma ukabona ntibiciye bihera, ahubwo aho guhera birabandanije kandi hariyongeyemo n'ibindi, ukwiye kunyaragasa kwa muganga kugira ngo bakurikirane rero, bapime, bagire ama examen, barabe ibyabaye, kubera muri ico gihe ntiba ari diare simple, ntikuba ari ugucibwamo bisanzwe gufatiye ku vyo umuntu yariye, gufatiye ku kuntu kumbure ngira ngo mu nda vyaparanganye mugabo atari ingwara kumbure ihambaye. Ico gihe muri ico gihe urumva biba bisaba yuko umuntu agirane acaheza akaja kwa muganga, bagasuzuma bakaraba mbega n'ibiyoka n'incagwatsi n'isarankima n'ibindi kuvuga umuntu yovuga mu ntumbero yo kuvuga amazina y'inzoka, bakaraba ko ari inzoka, bakaraba ko ari ivyo bintu kumbure vy'ubumara n'ibindi umuntu ashobora kuba yariye kugira ngo bikunde amagara yiwe agarukirwe. None rero nuko ni hano dusoreje canke tugarukirije kino kiganiro, na cane cane novuga ngo bino biganiro bishaka kuri bingahe twarabiye hamwe bivuga ku kuntu umuntu yokoresha ibifungurwa, ibimera, ibidukikije, ibyo twihereza mu buzima bwacu bwa misi yose, mu ntumbero yo kwikorera umuti urwanya indwara ya diyare. Nizera yuko mwebwe mwese mwakurikiranye bino biganiro mwahakuye ibitari bike, ku buryo hagize nk'umuntu agira ico kibazo cyo gucibwamwo, ushobora kumenya ico woca ukoresha muri ibi byose twavuze, kubera yuko ibi byose twavuze ntibishobora kubura byose icyarimwe. Umuceri, izi za pome, izi za karoti, izi za tangawizi, kumbure, imihwi, ibyo byose ntibishobora kuburira icyarimwe ngo umuntu abure n'ikintu na kimwe yoronkamo yogirane yoba arifashishije, nk'uko twagiye turabibona mu buryo butandukanye muri ibi byose byagiye birengana. Kira noneho nibaza yuko muri kino gihe bishoboka, narijya twabonye yuko hadakoreshwa ibintu binini cyangwa se byinshi nk'umuceri. Twabonye ko umuntu akoresha umuceri ungana n'agatasi kamwe, hanyuma agashiramwo ilitiro ry'amazi. Ayo mazi rero avuye muri uwo muceri yatekanye akaba ariwo aca ahindura umuti, ibintu nyene nk'ibyo. Murumva nk'agatasi k'umuceri, naho umuceri wazimvye si mwinshi cyane. Twabonye yuko akantuzeye ka tangawizi umuntu agira akantu gatoya, akagegene gatoya ka tangawizi, n'ibindi twagiye turaraba. Muze murabe muri bino biganiro duherutse kubashikiriza bya yaga muganga. Rero mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro turabashimiye cyane, mwakoze, muri abana beza. Tubararikire rero abo ari rya mbere baravye Ntamvura Idahita TV, mwiyaboneshe, mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimo.
kugira ngo bikunde muzohore muronka ibiganiro byacu igihe cyose twabishizeko. Aho hari inzogera ucufyondaho naho nyene wemeze kugira ngo ama message ama notification akumenyesha yuko dushizeko video uze wamuyaronka. Turafise ibiganiro bindi atari bino bya Yaga Muganga bitubwira ku magara y'abantu. Turafise ikiganiro gitondo gishasha gitumbereye kubashikiriza ijambo ry'Imana ryoba iry'urufatiro, iryo kuzirikana ko canke impamba y'umunsi mu gatondo iminsi yose. Turafise kandi n'ikiganiro umutsima w'ubugingo, naco kiba gitumbereye inyigisho z'ijambo ry'Imana mu buryo bwirambuye, hamwe n'utuntu n'utundi rero dushobora gufasha umuntu mu iterambere, ibintu by'ubwenge, ibintu by'ubuhinga bwa none, ibintu by'imyuga. Ivyo byose iyo twagiriwe ubuntu turabibategurira tukabibashikiriza kugira ngo umuntu wese akuremo ico mufasha gushishikara kubaho neza no kumererwa neza. Mwakoze rero, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga canke mu bindi biganiro nsanzwe ndabashikiriza kuri Ntambwe Idahita TV. Yari Janvier Manirambona mwari muteramanye.